Joyce. Sa? Umwana. Nzobona arakutse. Nawe ararira. Umenye zasire ni zimwe za kizimyamoto. Nzoba. Ahengira umuntu yiryamiye mu ijoro ashaka kwiruhukira. Akagitangura rero kurira. Yego, aramikisa. Boko bwose bw'amarira. Nega shawo bayi wigana umwana. Ajya ni kubera afisa amacungusha yavukanye amacungu menshi. Ararira. Mengo ubwo bw'amosozi yose. Ega yavukanye amacungu menshi kwisi. None wewe uzokura wumva sa kwihakana. Oya banze ureke wumvirize. Uzobona umwana azokura yumva sa mwihakana hama ngo akura ameze neza gute. Kandi uramenya neza ko uyu mwana ari mu nda. Arumva ibintu byose nyene umuntu akora. Amacungu ngaho gusa uko yavutse kuri nyina w'ikijuju n'ahandi hapi kabisa. Yewe ho Joyce Joyce aho waremeye ko yewe uritenga ku mukwafere none ngaho ubona atani note yifitiye abona wari kugura kandi rero n'ikintu kibabazi cyose wahengereye uri mu minsi yo gusama uremera nera shoot urasama Azima shaho nyiti kijuju narakuvyariye abatabyaye nabo ndabarushije iki umveza shafe sindakubwira ikintu kimwe erega byose ni wabigize none wowe bagiye yuko ari wagumubwira yo warafashe iki oya banze unyumvirize rero kuco gumuvuga imbozi wawe gusa kananje mvuge byibanje wowe bagiye yuko ari wagumubwira mama Joyce ntaci zomburana ibi nibi nanje ndakwizera kandi mugabo kubera nyene ndamukunda nyene nta kundi nangire guteka shafi yari system yo gusaba umuziko ega Yesu kwa amacungu y'amahisha nibyo wisi ndakubaza arabaneza uyu mwana yatitamo ubona tutari gupanga neza akazi zakaje eka shafisi erega hari icyo utazi ni kubera yuko utazi ko umwana ari umugisha umwana n'umugisha fisi mugabo rero ikata kubwira ikintu kimwe fisi wowe ntugume umuvuga uko uzobona imigisha iza utazi neza wewe nguzora happy kabisa yo mama Joyce mbere ho Joyce na bibiri ufise cyo ngagashaka oya reka emwe ash nimbone karimu emuza waherere gwada abanyene gitangwe guse manishi mugabo mbiza ndakubwire cyambere cyo womenya ndagusabye ubanze wemere menye ico wemere kuri papa blessing hame cha kabiri usabe ikigongwe Imana n'umutima uciye ubugufi kuko warayikoshejeko kandi waramenje n'ukuri aho nyene gafise ukihakana umwana wawe JB ugarutse gute JB gitangaza burya rero ashiniho nkibibona Imana yimbwira sigura nari namaze kwicara muri bisi bagire banduruka harabo umukirimwe wenyine none wari ufite pro box n'inyaro oya yaragiye muri sodi yatuka ibintu gitike ntuze ko byabaye agahati burya ngize guca nagiye mbona apere ya mabuja yabwira telefone ni byiza mu ejo mu gitondo morning asubuhi alfaji ikukaze yo munde yo ngo dutonde ku kazi burya ngo bari abantu baje bakoze badusubiriye ngo nta kigenda reka baze nk'ibibamba none nkabije biraze no koza umuntu umuntu agenda zibiko biramoze bitira no bikoresha no kim bigirisha ibintu byose kandi twakoresha amaboko yose tukaba ubucafu bwose tukabukura haya bikoresha urutoki ruwo abuje yambwiye ko bunya ari mu ideni ryo kuri Hassan burya yambwiye urabona ko yabwiye buryo ngo bise ngo ama ariyeri niko bayita amadeni afiteye n'inzu bajya panze baguma babuta muri maka no sibyo nakunda kubwira nyene burya yashatwanga n'umushahara yongeje ko kandi kantu manigira neza kwagwana rugiye kukibuba nane sinakubwiye gafise ko imigisha igiye kuza Joyce ndondera biryanje biza ndakubwira kugira ndakuronderere ivyo byose banza uvuga ati uhera n'umunsi ndemeye kuzohora umpamagara papa blessing none hora bya reka gusa none widombukira mu isosi byo kirabiye nje kumanuka Joyce blessing oya turampamagara ma blessing sa manubaye
ubona jino bawutahari abagese ukunda akunda ibitama byawe ukunda bisomagura mengo sinovayo bo abayiki oya jama uruhuke turabisubiramo neza turabisubiramo utoye turugufu urambwira ndabara munda Pamperse. Tu as inventé, non? C'est pas croyable. Ushobora kumbwira même urashobora kwimagina warashatse no kwiyahura imana irakinga urashobora kumbwira iki gihe cyose twagendana kumbe wari ufite ubuzima bw'undi muntu muri wewe urumva à quel point biri cruel yo bo byarancanze narabuze ngenda bikubwira urukundo rwarumbana rwinshi uyu mwanya wose ukambwira warasezeye ibi byose ni jewe rero ko kwakubanye rwinshi narabuze ko ngenda bigira biranga ko ndakubwiza ukuri ko niko byagenze reka ndabe nsohoke mfata akayaga ndabe ko n'ubwenge bugaruka nce ndagaruka hanyuma sepa kwanza sinzi ko ndanagaruka birandenze garuka bu s'il te plaît garuka wapi nari natwawe rega nishinze ndaba agasura kawe keza nibagira kuzimana ufate kibe nacu ndakuzanira umwanya kandi mvume ngo sinokuva iruhande nari ndagukumbuye ntushobora kwibaza bote hama apa ivyo byose ndagufitiye surprise abana hano hantu uriko urahabona 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 neza anye ubishatse wewe wenyene ni wabishaka siko mbwa ndabigusavye please sivyo wowe umwamikazi wonga naje nkaba umwami Really? yes sinokubesha parce que ndi fier nawe mugira ikibazo sivyo wow nanda ukumva nshobora kwibaza Nibiki? Uninde? Oya nuhungi. No gabanye urashani raduka. Uninde? Wakaba ufise umugore? Ziba. Uninde? je nari nibaza yuko uri Kampala. Kampala? Kampala yaso? Ha? Kampala yaso? Ha? Ndakuba hama irishano ni. Ha? Ngwishano? Ngo ngwiki? Ndakwatira ubunyene. Uri munzi wanje. Ufise umugore wawe? Iri gufa iri. Yumvaga basi n'umuntu aboneka. Ariko sa tabla pani iri gufa. Ndakubajije uyu ninde? Kandi tumuha pa question. Nana kongera iri. Uyu ninde? Muguyu numuniese. Ndakubaza. Oya umviriza. Umuniese ubataruko? Ndakubajije. Umviriza numuniese. Yaraje kusaba Minerva rega kuri university mu kiuno. Ubirika bw'ikintu kimwe. Ntabuja nabumwe je ntazi. Uranyumva? Mimi mtoto wa mjini ndogo upo. Umufata Minerva isabira mu kiuno. Liheri. Ha? Ndakubaza. Ni hiri. Wewe kwanza udidi. Marura rimwe kabiri gatatu. Kavire mu nzu ntakavuna.